igicambere imanira umutima mwari mubizi ariko nibikorwa imanira umutima icambere icya kabiri ivyo noba nambaye byose imana inyemere ikibazo kiri he kandi je na eglise nsenga muna kiganzwa n'ivyagezwe ndafise n'umuhabara wa Pentecote oya ariko kumubeshera Pentecote nta neza nutume ndamuvuga izina kandi afise umugore n'abana oya ntumuvuga naho mu gutwara Bibiliya mu kwaha inzigo mu mutima mani kubabariresha ariko ndagukunda shushu usanga nkumbatanga amahera aratanga kandi mu izina rya Yesu ari amakommentaire nabonye ya CHIMAMANDA Moses yariko arakuvuga ko numwe mu bantu asanzwe yamirira kure bikorwa bibi vy'abakobwa bigira basile queen vy'abadamu bigira basile queen vy'abigita abakozi b'Imana vy'abakobwa bose kabisa babashaka kwishira hejuru mu gusambura ingo z'abandi nawe yakwisa amazina atandukanye wavyakiriye gute CHIMAMANDA sanze tamaramara kubera uti gute CHIMAMANDA yarigeze kunsaba wakera urumva ndayimwima oya CHIMAMANDA ugerahonga CHIMAMANDA bakobwa muvugisha ukuri mubikibanga niyo ndaya ya mbere dufise kandi ari mu bantu yamirira kuri niyo ndaya ya mbere dufise CHIMAMANDA Moses umumaraya wa mbere dufise CHIMAMANDA azijya wakera nyisha akunda gupostinga arayigusaba arayikwisabira wayimuha cyayishira hanze numbona sana CHIMAMANDA namuna rimwe abantu CHIMAMANDA amaze kusaba video mubivuge muri comment CHIMAMANDA nimbwa sana aba divorce musagahinda mucyo muza kugata ku mashusho media mukaza gutuka abakozi b'Imana wamavuta King Dodo n'Imana yamusize we ni wayamusize wamuswa none ndakubaza ikintu kimwe Labronze umuntu agerageje kuvuga amafacts ujya mugore n'indaya ujya mugore niba ari Claudine ngo araho mumaze guhurira ariko mwubahane ne wagufitiye igobere ari guteye wocufa umenga ni bombe rya usama ha hose haruzuye wizera yuko ivyo bari karavuga afisa aho yahuriye navyo kumbona nuhe mukozi w'Imana yamuriye we King Dodo ni weyo kurya wewe nubwo bwirabura umenga bagusiza inkono yirabura ngo nitanga amata meza kare ibyo byakera we kutarongoye umugore yirabura ntiwibeshere yakoze kano kabatso yego mbaza nta munsi n'umurigera wifata wakera nta muntu araguha amahera uvuga ati jamera je sindayasiga ntumajewe nigira igice ntambone umubiri wose kubesha n'icyaha kwihana n'intambwe ikomeye wewe inyuma yo kuva mu Bufaransa ugashika mu Burundi nta kibazo cy'amagara yo mu mutwe ugeze ubwira canke cy'umubiri narakigize cy'amagara yo mu mutwe cha trauma ubu mfise akadege mu mutwe ubu mfise modavyo uri muri modavyo ego vraiment ubu nakeke umuntu yokora ukimbabaze ubu kweru nibere nk'umubebe mutoya umubebe ni ushaka kumukubita hahera umwanya ugacumuha imbombo urakatamani koramo sima misanga nkozemo ibindi bintu oya je nabintu byatari ngendana udupirire ugenda niki Imana guys je ngendana udupirire mukamo w'ikigongo utunye turaho nyene gusa ni kubera umuti naga ari kuvuga ngo ni kubera ngo gukora sex kubera iki umuti w'iki bas okay Yasha turi mu kiganiro sasa rero aho tuvuga ku kibazo cyawe n'umufasha wawe Labronze ariko aravuga ku kijanye na CHIMAMANDA yuko reka arashaka gusambuza yo bari ivyo CHIMAMANDA burya n'umwana mubi bro burya n'umwana mubi kubera none we gasha umuntu hakunshigikira zeri bazoko jensa makosa ubona umukobwa mukundanye asa neza nuzo bimviye ko vyadukije iko nyene haba hari undi mugabo abiri behind ariko arashiramo imiti ariko ashanga imitahe nawe ugacuza ngo uje kurya ivyo urya nyakurya uburozi utangiye kuzura fuha ngo sheri nguni ndari mu telefone yawe sheri man byo ni wowe bivuga nkande izo nguvu zikurahe none nawe nkuba ari umuntu avuga ati jewe vraiment uyu mukobwa ndabona ko no mushira mu rugo nkamukunda umuntu ashaka kushira mu rugo abimbarire gusa je sindi serie vraiment mama Yes, welcome ladies and gentlemen, muraho murakomeye nizera ko meze neza muri hose mwiriwe cenke muramutse bivanye naho muherere. My name is Frank the Answer iyi ni African TV sanda kaze wese uri kadukirana uri mu Burundi mu Rwanda mitazana muri Kenya muri Kongo Uburaya ndetse mugufi y'abarabu ndavuga mu ndetse nabi sabiti twa Dubai Canada Australia Zambia Malawi Mozambique nande hose kwisi mwese ndabaha ikaze uyu numunsi azasanzwe kandi atagiye kugirirwa amahigo yo kwakira umutumire adasanzwe yes best baramwenye mwaramukunze ariko kandi hari nabandi benshi batamukunze bivanye kumbure nakahise kiwe nivyo yaciyemo. Yes yitwa Labronze numwe bakobwa beza cyane ngaha mu gisagara nituze Amahera yakura ariko araza gutubwira karibu sana.
Asante sana. Umeze neza. Meze neza. Urasa neza cyane. Thank you. Amahera menshi. Namahera menshi ufise cyane. Nemo murondera he amahera andi bantu tutayaronderera. Amahera. Mufise izindi nzi. Turakora turafise akazi dukora. Muca mu nzira zose nkabihinira urubuko. Niko bimeze. Urasa neza cyane. Hose nk'ijipo. Ijipo kabushakira cyo hepfo canke hejuru. Cyari hejuru. Urasa neza ariko. Merci. Ubwiza bwawe none kubera iki? Iseka mufite ameze gute? Iyo nzobe si benshi muri rizuba ry'Ibujumbura. Ariko mbege ntimugendera mu zuba. Oya, nta mpamvu. Ni imodoka irimo climatiseur. Ramutse bakunzi badufise bakunzi benshi. Hari abantu bagukunze ariko kandi hari n'abandi batagukunze. Ariko turahera ku bagukunze. Abakunzi ba African TV n'abakunzi banje ndabakunda. Abo batankunze bankunda mwibanga nk'urumogi. Urumogi rubakunda mwibanga cyane gose. Ego. Yes, muhigano duri gukora wavuze histoire y'ubuzima bwawe. Kandi hari n'umenshi bavuze ati yo umukobwa aribeshera umukobwa ubuzima amadiya ubwo buzima yaciyemwo kubera iki yabivuyemo abwo nta n'ubwenge afise gute ushobora kwikura umuntu nk'uyo onya wakiriye gute d'abord nyine bakiriye ivyumviro vyawe nk'abantu bo kuri Facebook bo burazi abenshi baravuga nabi gusa abambwiye ngo nihangane ndabashimiye mwarakoze muri ntwari abamvuze nabo nabi naho bashaka bafise ibibazo bisumba ivy'iwanje ona franike ugasanga nk'umuntu araje kuri rezo sosio arugure nka connection kugira gusa basi asamare basi dufatiye ashwanye n'umugore canke bamwirukanye mu nzu akazi kaheze agacaza kuraba umuntu nk'uyo yari amaze kuraba ikiganiro canje tegeza kuvuga nabi ko abafise n'ishavu giwe naho kacumvura uri kuvuga ibintu avuga ati wewe shawe warasaze wewe warasaza agacambwira nabi kumbe n'umunyabibazo mugenzanje ahubwo yarakwiye kunyegereza nyene akamva ati mbwira ukuntu basi no kwihangana gusa nituvyanse ariko umuntu yambonye nawe umutima we uraruhuka kubera ko arasamara iminota mikeya yes experience y'ubuzima bwawe hari abantu babiravye baravuga ati wow umuntu kweri aranyubatse ati none gute umukirisi none ashobora kugendana Bibiliya none kandi yambaye imini yambaye nkukumengo kabisa niki ryabarezi so bihuriye he gukizwa no kwambara ibintu bigufi n'amatentire igicambere imanira umutima mwari mubizi ariko nibikorwa imanira umutima icambere icya kabiri ivyo noba nambaye byose imana inyemere kibazo kiri he kandi je na eglise nsenga munagiganzwa n'ivyagezwe oya burya hari ama eglise babuza abantu kuvuga ati no ntuhambara uwunya ntiwisige muri buno buryo hari ama eglise wambaye n'amarori bavuga kuri ibona ari icyaha ugumu ko Imana yakuremye banakatishije umwana w'umuhungu ari icyaha kumusiramutse guys nakasa mutwe gusiramura umwana w'umuhungu ni icyaha ibyo numva ne kubukuye hakanyama Imana yashize kugutukura akanyama Imana yashize kwe nako bakoye cyaje navyo nibuka kabisa najya bavye barakoze ikosa nene baza umugore wa zomubaza azomugira nta kibazo ariko urumva yuko nakantu ukuye ko Imana iba yaragushiriyeko numva ne kubuciye kure kubiri n'ivyagezwe niyo mpamvu rero urumva nk'abisilamu bobo utabikoze udasiramuje umwana ubukoze icyaha sivyo burya ubukoze icyaha aba ari umukafiri ngo n'umupagani nizanakebwa zimwe muri Bible bavuga nakebwa voilà inakebwa ariko muri Pentecote baranyica ndagowe ndafise n'umuhabara wa Pentecote oya ariko kumubeshera Pentecote nta neza nutumenda muvuga izina kandi afise umugore n'abana oya ntumuvuga naho mu gutwara Bibiliya mu kwaha inzigo mu mutima mani kubabariresha ariko ndagukunda shushu sanga nkumbatanga amahera aratanga kandi mu izina rya Yesu vyavre sanga nk'uburi kujya nkigira 10 cy'abantu tukigira 10 none akizanye umuntu arakirya kizanye umuntu arakirya ega defra abantu bagabo we nayuzi hari gaba yashwanye n'umugore mu nzu sivyo ugasanga n'umugore wiwe ni ipodora nagira gute nasuka nakyo kimakora urumva ariko yambona nambutse akankunda nizo taye zawe caziba nizo taye zanje zibica agaca ameze amafaranga yo gusuka akangura amahereni akampodora nevyo niko atabikora umugore wiwe ahubwo nyene kandi ayibonanye umugore wacu amukubita cyakamuha amategeko ntudusubire kugira ibinibi ariko umuhabara akayimukorera none nyine ahubwo niyihe miti mubahereza ituma umugabo asiga umugore we mu rugo
ntamuhereza ibihumbi ijana vyo kugura amavuta n'agatenge keza amahereni meza akacashira mwebwe abakobwa bo mu gisagara ega Franike umuntu umaze kubanagiye ukaragera ukamuhemba taximeni ndaje ndi mu kiganiro guys mbanazanye n'umutaximeni wanje vuba cyane tubereka imodoka yanjye yihangana arakurindiye andinde so rero nako ndavuga iki nako ndavuga ukuntu ushaka kubana n'umugore mu nzu icambere utari fiere nawe urumva utanamukunda mugapfa kubana none mariage tubonye mariage zoyikora mu kwindu suko niba atari mu kumunani cyaduharura amezi 9 rero je nemera mutima yaremeye imitima nimvuga kuri yaravuze ati je mvya umwana wa kijambere umwana we kumeza ni yaravutse umwana wa projet kuri 4 mois umwana yaravutse kweli ako bijya ntabari aha wibaza ko ari kubera iki aba Kristo benshi ari bagendera mu busambanyi kandi bagashukwa na mwebwe natwebwe twe turakijwe rega gute none abwo nyine mwege nyine mukijijwe numva ariko mwisengera ariho habwo hari ibintu byinshi urumva basi mana ndagusigurire gute abakirisu benshi abakirisu baragenda kusambana n'icyaha kunywa inzoga n'icyaha kugira gute n'icyaha ariko kuri bo n'icyaha imbere ya pasteri ariko umujyanye muri gera niwe ukibona wa mukirisu wa nyawe wariwe harazana ibyo biyeri akanwa akagira gute ukayobegwa yego yes tusimbi nyuma re gatonya hari ama commentaire nabonye ya Chimamanda Moses yakara kuvuga ko numwe mu bantu asanzwe yamirira kure bikogwa bibi vy'abakobwa bigira abasle queen vy'abadamu bigira abasle queen vy'abigita abakozi b'Imana vy'abakobwa bose kabisa babashaka kwishira hejuru mu gusambura ingo z'abandi nawe yakwisa amazina atandukanye wavyakiriye gute Chimamanda yakomana Chimamanda ahubwo icambere Chimamanda sanza tamaramara kubeye uti gute Chimamanda yarigeze kunsaba wakera urumva ndayimwima oya Chimamanda ugera honga Chimamanda bakobwa muvugisha ukuri mu bikibanga niyo ndaya ya mbere dufise kandi mu bantu yamirira kuri niyo ndaya ya mbere dufise Chimamanda Moses umumaraya wa mbere dufise Chimamanda mubeshire ni numubesha noja kuri kamera numwe mu bantu ba mbere video z'abakobwa bigira ivyo bigira yama azishira hanze yego numwe mu bantu ba mbere yamirira kure kabisa ibikorwa vy'abakozi b'Imana bigiragira babesha abana babandi gutumwita ngo ni maraya ngo no basaba ama video Chimamanda azijya wakera nyisha kunda gupostinga arayigusaba arayikwisabira wayimuha cyayishira hanze numbono sana Chimamanda namuna imwe abantu Chimamanda amaze kusaba video muivuge muri comment Chimamanda nimbwa sana kwanza imbwira afisa agaciro yubuka ko ari umugabo afisa umuryango nujya n'umugabo gute afisa umuryango ujya n'umugabo gute afisa umuryango none umuryango twe tuvuka ku biti nk'inyoni Chimamanda ni ndaya Chimamanda nimbwa kandi sana ashaka kuboko gatuka bantu zenyi King Diodone yaramututse urumva avuga bon abari kagerageza kwerekana fact ziwe sinibaza ko abari karamutuka abari kwerekana fact nuzenyi King Diodone na cheating umugore wiwe akenshi urabizi ndabizi yiga je sengeri wiwe King Diodone yanoye mfise ibibazo nambaye ibintu nyene by'ibideshire nyene uko narambwiye ati aramanura arambwa ati humura Imana izo kugirira neza man aramumuriza ndasaka ndi kugira ikizere hama ngaca mbona gwaciye amanda ruragene bijya vyanwa nk'imizi bitunguru rugaca ruza rugatuka profete nudenyi apotre wacu urumva King Diodone rukamutuka rukamubwira ngo ni kibwa ngo ni biki barakavuga amafact yiwe kugira ngo kumbure hagira nabandi bantu nimba ari byo bashobora kubafasha bibafasha ona King Diodone ukuje kose muri eglise arakwakira n'umunyavda wari we wese nyine wari we wese nubwoza waborewe King Diodone arakwakira kwati ingo urumva akakwicarika imbere hanyuma agasigura nyene akakwigisha buke wire turuva amaze kuza ego frame wakire gute amajambo yavuze ire kuri we Chimamanda kuri Chimamanda amajambo yamvuze nuko Chimamanda je ndafise inuzenyi yiwe ndafise wakera yiwe akabandanya mvyonga ndamushira hanze guys nukuri kwima ndamushira Fani kibaza ni black je ndamushira hanze nukuri cyabandi ivyo ntavyo yogira ari bavyanka mu bandi avyanka we nakubwiye Chimamanda nitwe abakobwa nitwe tumuzi gusa ndavuga abakobwa beza babi rero ngaho rero n'umuza w'ikirana babi Chimamanda garondera umwana atagaze
ndera umwana mwiza vraiment ibisupusupu bisupusupu gusa CHIMAMANDA nujya muhabara we nibarinde bagwita urya rukoko rwanya gukoroka mu toilette urya rukodine niba rukodine ndakwiyame nundi musi wa karashikaye wa ndaye yawe rupita gusa Diamond aba divorce musagahinda mucyo muza hagata ku mashusho media mukaza gutuka abakozi b'Imana wa mavuta King Dodo Imana yamusize we ni wa yamusize wamuswa none ndakubaza ikintu kimwe Labronze umuntu agerageje kuvuga amafacts ujya mugore n'indaya ujya mugore niba ari Claudine ngira ngo araho mumaze guhurira ariko mwubahane ne wagufitiye igobere ari guteye wocufa umenga ni bombe rya usama ha hose haruzuye ya mugore nandera afise bro nandera afise ico niko ndiko ndakubaza n'abakunzi bacu muri commentaire baze kudufasha ego badufashe wenyene bagerageze kwerekana amafacts yabo kuvyo biyumvira ku bakozi b'Imana koko afise kahise kiwe afise ubuzima yaciyemo ubwo abakozi b'Imana kumbure bagiye baramushuka bagiye baramuhenda agatanga ibigira 10 bamwe bakamusambanya abandi bakamutwara mu bindi bitandukanye ntiwizera yuko ivyo bari karavuga afise aho yahuriye navyo kumbure nuhe mukozi w'Imana yamuriye we King Dodo ni weyo kurya wewe nubwo bwirabura umenga bagusiza inkono ya ntayirabura ngo nitanga amata meza kareke ibyo byaye byakera we kutarongoye umugore yirabura ngira ngo nateye squat kutarongoye umugore wirabura reka oya ariko niko basanzwe bavuga koko yarisize n'amavuta aranga kumufata ujya mugore naboneka shaje arakuze nagende yubaka urugo nasubire ku mugabo wiwe niba naho byaranse ibaze akagenda kiyabonesha ngazoronga umugabo ngo ku mashusho media we cyafise ibyumviro byo kujya ku bagabo nubona kukuze we gendurera abana bawe kujya mugore arakuze koko no kuri ntimuzokirana pe no genda mutinya none muzokirana ashaguza gatukuma koko ashakuza gatukuma apote wanje Chiyoga sindamutinya ninyari ryabere giwe ashari gutewo cyo Chiyoga sindamutinya abakunzi bakoko muri commentaire n'ukuri muvugire ninde samukunda abakunzi bakoko muri commentaire abakunzi b'Imana ubure kana gutera inkuru ubu yuriye ku mu brother wanje yitwa Prophet Steve voilà agerageza kuvuga ibintu kumbure aba yarabonye cyangwa afite ama experience nimba brother wawe amaze kumugerageza na amugerageza gute ujyubona ari umuntu ateye santima igataye mengani namuna afite icupa rya Primus ndabereka karorero mengani Primus cyuritse wowe ninde yo kurondera wewe kuri kwa cafuza abakozi b'Imana ninde yo kurondera wewe none Labronze ntumere ko abakozi b'Imana bakora amafuti abakozi b'Imana bakora amafuti ariko barafise ahantu babidiringira n'Imana yabo erega Imana gitubwiriza turabajajinga ariko mu gihe bakora mu maso yacu erega fanike Imana nagize isarisha abakozi bayo oya ninga kujya ko Freemason mu Freemason akoze ikosa satani nagaza kumusarisha imbere y'abantu barakubitanira hari iwawe bamenye babidiringira nese ko bimeze ariko abakozi b'Imana nibo bakiza abantu ariko kandi hagira n'abandi batwara muri gihonoma abandi bantu koko asanzwe ari ndaya icura kizi afite iceyo hajya ko ari kinga nuze CHIMAMANDA muhereza wa kera ngo kugira muvuge neza CHIMAMANDA azogushira hanze ujya nabuci utafise inshuti CHIMAMANDA na Fadika azomushira rega niyo mazi bisi bahabarana mino misi CHIMAMANDA arafise akageso ko gutelefona umuntu ya pere video agacambwira ngo yitere inokisha ntuburi kuramwambika ibara CHIMAMANDA ndamwambika ibara kubera iki Imana ishime ko umuguru watakirundi yumva nawe afise urugora rusa nabi we Yesu CHIMAMANDA pole sana mugabo mwiza aramukunda ariko aramukunda nico cyiza oya nukubura uko agira amukunda vyahe Labronze none bamukunda baje kunsaba wa kera hari abashaka nyene kugira ngo nyene abaraterama kugira iki uteramire kuri mwebwe uteramire kuri wa kera yanje kutaza guteramira kuri wa kera w'umugore wawe mubana mu nzu cha CHIMAMANDA kweri kandi CHIMAMANDA arahonga bro aramaze kugutamwa CHIMAMANDA ahera kuri 300 aramaze kugutamwa uzansa gumaduga $50 ijana kumbe zirya video sizo basi araba gusa bisanzwe acha zigurisha ku mbuga ego acha zigurisha hama heje kuzirya nk'amafaranga agacaza kunuze kuri Facebook akagira gute agaca gushira hanze hari umudamu wo muri Canada ya postinze nawe nyene wa kera yiwe vyavre ntubeshe Labronze Jesse nobeshe ntiwibeshe nakoze kano kabatso yego mbaza nta munsi n'umurigera wifata wa kera
nta muntu araguha amahera uvuga ati jamera je sindayasiga ntuma jewe nigira igice ntambone umubiri wose kubesha n'icaha kwihana n'intambwe ikomeye nta munsi rimwe ndabikora Franike nta munsi amahera y'abagabo canke y'abahungu maze kurya nturarya amahera yawe akera oya okay ntayo urarya je basi mfise umu diaspora ndamuganiriza tukaraganira ivyo byose akaruhuka umutima naho uzanye ibintu byawe akera ashaka kuruhuka umubiri naho uruhura umutima umubiri naho ushaka kuruhuka umubiri bacha uruhura live no kuvuga ngo je ngura telefone ngo bakera iki niki live ku telefone oya amasoko yanjye live muri kumwe vis-a-vis okay uramaze gufata urugendo uvuye ngaha anya mu Burundi ego ugiye kubonana n'umuntu yagusavye kenshi wakiruka mu gati no je nico ukunda vomye ndakwisangira ahantu uri ntubeshe barakuzi muranzi yego okay hari umutipe yigeze kumagara ngo ndamusanga i Dubai hanyuma grand frère wanje ni yaba apana bagiye bapagasa oya ni yaba bisanzwe cyangwa bitagatima kuri grand frère gusa ari yemeye gutanga imitahe kwiye cyanda biheba aho mvuze ukuri nk'umukiriso gusa sinagiye nabihevye kubera iki kandi ari amafaranga aboneka vraiment Erega kazi niko bagiye bastare benshi birirwa barakora oya Moni ya frère yagiye burya nivyo bagiye oya afite izindi business hari uruganda yari karubaka hari uruganda yari karatunganya hari uruganda yari karatunganya rero uruganda rwiki yari mu zindi business ziyo kumbere vubazo bitwereka uruganda rwiki ntavyo nzi mugabo vubazo bitwereka ubwo ruganda rutazwi izina ayo makuru narayumvise bishobora kuba bitaratangura ngo tumushigikire ubwo ruganda n'ubwo uya abakobwa murayobeye hari gihe abantu iyo babwiye batavuga ibintu hakiri kare erega icambere afise trauma kuba yaratandukanye na Rinoji byo baratandukanye afise trauma yarironke agangu kagasore shaho kamushoboye ufise makuru menshi waruvuze ikintu ngo c'aba divorce baza guhimbira kuri social media yego iyo umuntu atandukanye iyo ageze divorce arahungabana mu mutwe canke mu mutima arahungabana cyane rero ahungabana gose ni mu gihe aba ari single yata muntu ufisa kuba hafi agumana umushiha ishavu rihakwa kumwiki no kwiyahura je ndabizi bro ndabizi nivyo nabwo nashaka nzeko wewe inyuma yo kuva mu Bufaransa ugashika mu Burundi nta kibazo c'amagara mu mutwe ugeze ugira canke c'umubiri narakigize c'amagara yo mu mutwe ca trauma ubu mfise akadege mu mutwe ubu mfise modavyo uri muri modavyo ego vraiment ubu nakaki umuntu yokora ko kimbabaze ubu kweru nibere nk'umubebe mutoya umubebe ni ushaka kumukubita hahera umwanya ugacumuha imbombo kaba biraheze yego nikomeze kwe kubera iki none byaragukomerekeje ivyo wabayemo byarankomerekeje gose ubu rero ubu nta kintu cyatari ndabona nta kintu cyatari umuntu yokora ngo kinungure kinangaze nangaye bisanzwe n'umusi nta muhungu yoguheba hama ugakomereka umutima izo nguvu zo kumeba yazikura he guys kubera oya James amaraso meza vraiment umuhungu amaze kumeba bivuge muri commentaire kugira ngo tugwanye urusaku hariho yindi dawa iyo mumaze guhura adasubira kukugira Franike yari umukobwa amaze kuguheba yego kweri baramaze gutera indobo we kuvuba wapana indobo gusa kumbe bakweriye bana hariho imwe kabisa mudemu yaguhevye yego kabisa n'uwo mutima nurakira aha wakize kera yewe ga yewe umusundi muti kiya cyana biri gura postinga shaho umusindi dawa ubwo wa mu postinga kubera kari mwiza oya sikwari kwari mwiza kubera ndamukunda no oya hariho naba oya sikwari mwiza ni kwanda mukunda hari kindi kintu nibutse cya CHIMAMANDA CHIMAMANDA nakoresha umwanya beef bafitaniye urabona mukakoresha umwanya ajye amajambo yagiye kuvuga kuri social media ni CHIMAMANDA yamubwiye ngo yavuge muri make ari afise uruhara mu guhungabanya urugo rwa koresha umwanya n'umugore na mama Gikanyamuji mama Gibaragushuka mu Barabu agiye kurondera amafaranga mu Barabu yo kugira ashobore gufasha umuryango yari ifashe video avuga ko koresha umwanya yaragwaye ryari yamaze imisi ara telefone ya Labronze ndakwinginze mabasi na 10,000
kugira ngo nimumve ko ari urusaku kabasinda mu telefone Koshman kugira nimumve ko ari urusaku mu telefone tumubaze ibya magi nzanira irya telefone man iri he amushakosha koramo urakata man koramo sima misanga nkozemo ibindi bintu oya je nabintu byatari ngendana udupirire ugenda niki Imana guys je ngendana udupirire mukamo w'ikigo utunye turaho nyene gusa ni kubera umuti naga ari kuvuga ngo ni kubera ngo gukora sex kubera iki umuti w'iki basi okay nadufatanye umukozi wanje mama utunadufatanye umukozi wanje uratwarwa mbere mbonye pirire sérieux Marie reka blague nukurire sinabigire ndayibona ko ndupire nadufatanye umukozi wanje sawa nkagendana power bank nkagendana charger telefone amahereni nkagendana ndasha ngendana ibintu byengi bise bya tureko atarimo na kondo nkagenda oya nakondo ngendana ahantu niho bwo ahubwo kanike ndakubaza waba yizi ya kondo muruze kigingi ya pibri niza kazi ari mu kazi niza koresha oya niza kazi niza koresha nizo mu kazi kigingi arazikoresha oya ntunjane kureka tugaruka kuri zipirire jeyo bikisha koshi guys cyumuhamagara nazifatanye umukozi hamanusho zigendana gute nakandi kagomba kavemo ko kuwa mbere yoma nawe nakandi kagomba kavemo ndaje ndeze ndaje nazifatanye umukozi guys none singizi nazifatanye umukozi vrai bantu mwari muzimege pirire cyane ejo dino mabara utandukanirize none aya bitandukaniye gute ari utwaruje harimo n'utwera bitandukaniye he jewe gusa je sindi umuganga abaganga bashaka kuvuga gusa experience yawe du protege kugira gutwarinda so twera hamutwo tundi dusana na rouge utu twahuje dutuma usubira kuja mu maregre nadufatanye umukozi muri make dutatu tuje mu maregre turamaze kuvamwo amakandi kamwe nako ko gutuma inda idasamwa nako nyine karavuyemo amaze kuvamo oya ni kamwe akandi nikaravamo aho kuwa mbere ngira ngo umunsi turashika kugira ngo azoka mwe maze ko napirira kirabika guys tubikire cyangwa tumuhe nuru atubikire tubikire hano guys karabaye karanyanyaye kanondere muze wakazi koresha umwanya ukiri kuri mpamagara reka ndahatibe hano hano kudupirira yego turira pirire zirafise akamaro mu buzima bw'abantu ipirire je sinzi nazifatanye umuko kubwa amahigo koresha umwanya ari ku murongo okay muhamagara muze wakazi manda muvugisha koresha umwanya sha ari mu gahinda muze CHIMAMANDA igeyesha umugore wa nuze wakoresha umwanya ya pirire mi ya pirire yo gutuma udasaminda igindi yo gutuma usubira mu maregre no kuvuga ko wariye kamwe udasaminda ukashobora allo koresha umwanya ndahateba hana bite duza gate warakize awekaye abahe koresha umwanya afise inzu yiwe eka rubaka carama ega ko baramuhenda nga bomora urugo ariko koresha umwanya ndi CSRT ko koresha umwanya arakunda umugore wiwe nakayitabe yitavye ya mbere bakwita oya ani kumanya tereka koresha umwanya afise ibazobasha cyane allo mzee wa kazi bite allo bite warakize egereza warakize narakize sorry shasi naje kuraba kwa muganga niwaje umwana mubi yo sorry vraiment nanje umwana yaragwaye tu ndamuvugisha koresha time oui ni Franike muta Franike yo ni gute yewe twe turi mu kiganiro rero wewe kutaze kundaba kwa muganga bana sorry sana kabisa yewe yasha turi mu kiganiro amuri mu kiganiro sasa rero ko tuvuga ku kibazo cyawe n'umufasha wawe Labronze ariko aravuga ku kijanye na CHIMAMANDA yuko reka arashaka gusambuza yo bari ivyo CHIMAMANDA burya n'umwana mubi bro n'umwana mubi kubera none we gasha umuntu hakunshigikira jeri bazoko jensa makosa
ishobora kuba ari wewe witwaye nabi mu kugira ngo ushobore kubaka inzu ya koresha umwanya k'umugore wiwe abizana muza ya mitani yiwe mani hari ibintu utabivuye kuzanamo imitani twe ndabikuye kuzanamo imitani twe uno munsi n'urugo rwawe hari ihungabana ryo barimo bivuye kuri izo mpamvu nyine ihungabana ritegerezwa kubera urumva iyo ibintu bivuye mu kanwa babuja muri ivyo birinze biza ku mamedia ari ibintu atari content yateguwe ibintu birinze biza kuri media mani bavyarahengiranye bavyarageze kuri tawe bavyarafashe igihe tumaze umwaka wose ta mubano mwiduhari umwaka wose uraheze mutabanye neza n'umufasha wawe ni mwibara ndiko nza muri dire turavuga basi hafi ya pole sana tugutumire basi vuba mu kiganiro basi mzee wa kazi nakuronye mudemu mwiza rekana magi nakuronye mudemu mwiza rekana magi reka genda musubirire basi oya uco sambura ibintu oya ega magi afise amakuru ko nuze koresha umwanya yariye Jisia ega niyo makuru afise Jisia waramuriye mzee wa kazi vuga oya mureka gende koresha umwanya bye amente ananaguhiranye yes bari muzi ko ndababesha okay uno musi hari ingo nyinshi zisambuka sibyo ariko kandi kumbure bivuye ku bandi bantu ariko nibaze yuko hariho n'abantu bibomorerako nkuko kwawe we nubona ko wisamburiye ko nk'impene ninde wabonye ko nibomoreye ko abivuge abantu benshi bavuga ati gute ushobora kurongorwa n'umuntu ane mu Bufaransa uko yoba ngana kose hama ngo urasenya urugo ngo uravuye mu Bufaransa ugarutse mu Burundi rege cyambere n'umutekano fanike cyambere n'amahoro n'umutekano usumba amafaranga amahoro niyo ya mbere amafaranga si byisi amafaranga ni bisanzwe amahoro niyo ya mbere umuntu bakoye ibihumbi 10 vy'idolari ego amahoro niyo ya mbere gusa kwera ubukweri namandi zo kurongwa mfise nibandeke niruhukire mu mutwe namaze kuruha ego vraiment ego nyinshi zabomotse ubwo wanje rino jina monia frere ugwa bifese turuha imitsi turuha amezi 3 oya rindira ndakubwire none babateze imitsi urumva rindira nuko zasenyutse kubera ko ari mege mwavyishakiye Joachim Smith n'umugore wiwe baravanye byari nagize ukumbona Joachim yashize ko umukobwa gusa nyamukobwa nabwiza vraiment Somba Darlene afise ibintu vyiwe nyene tunyene bisanzwe ujya mukobwa yashize ko nabwiza Somba Darlene yes none Liberty n'umugore baravanye akomana none ibi nibiki ni satani yateye muri industry yego si muri tatami meti gusa mu buzima busanzwe ari abantu batandukana nuko abwo tutamenye nabo amakuru yabo Satbina very nice agariko kweri ni benshi na Big Fizzo bimeze nabi kwaye haraya kandi kademu ko mu Rwanda ya Samblage nukuri nuko edite yitonda edite yihangana we sino Fizzo baravanye yego Labronze ni bihe bibi wabayemo utazokwibagira ibihe bibi nabayemo ibyahise naramaze kubifuta sinabwo ko mfite akadege mu mutwe ubu naravyibagiye ubu ndiko nera nje imbere gute wibagira ibintu bizagukomerekeje ubu singisubira inyuma nera nje imbere narakomeretse nararize bihagije ubu nari yakiye ku buryo ukuyakira gute kandi wumva yuko udazorongorwa kandi mu gihe ufashinzwe utarongorwa ntumva yuko umuntu acaguma aja mu busambane agira no kurondera umugabo ahubwo mubana ku buryo ubaka urugo rwawe neza oya nabusambanye nshaka kuja egaje nditonda guys je nditonda nazijya pirire mwabonye nazifatanye umukozi wanje rero gana cyenda nasanze nazishyize mu isakoshi sinzi ukuntu ngize ku Franike nabazi kacu kumbura ashazigwako baraza kutubwira ntaco muri commentaire muze kuvuga vre baraza kutubwira kaisa muze kuvuga ko yeje ugishika nganya mu gihugu uno munsi ibivanye n'igene uriko uri install nta ngaruka mbi ubona ivyo waciyemo biriko birakugirira cyane ingaruka abashanda vuge gute nizobura vraiment nizobura ariko Imana ituguma hafi jengeze kwa King Diodo Imana ikambwira ati mwana wange ndakuzi iyo abiheze yabiheze ko hari abantu benshi batamwemera gasha gute wumva ko ugiye ni shari bamufiti none ujya mugore ujya mu Claudine
mwihangane gato turasubiye inyuma mu kiganiro mwihangane gato kuvana ivugiye narusha urya mu Claudine yavuze ngo ngashishwa ngo n'ukuntu ngo King Diodoni ngo usanga ngo ateranye n'umugore wiwe ngo biramusesema none kari mwiza ari fiere nawe uryo bere ryawe cyo bayiterura barijana vuga ati barijana he ati none gute umukozi w'Imana aterura umugore wiwe mu bantu nikosa no kumuheka aramuheka ntabari kugeragezanya burya oya reka barisha imitima abantu badafise urukundo reka barisha imitima wabonye utuntu mwikorera n'umugore wawe muri kumwe umenga murabakuza n'abakuzine gusa bige birangiye umutera inda ntaco dukundana niba n'amahoro nta mugore agifise mandi zo kubyara kubera oya uwo ni wewe abagore twarafashe decision none uri umugore wega namakuru ufise nawe uri umugore je ndi umugore guys umugore wande Labronze je ndi umugore ngira ngo ndi umugore wa CHIMAMANDA mushasha ne twivuge gute yego ne CHIMAMANDA ko yampfiriye gashaho oya kandi kuvuga nabi gusa arankunda ujya mvuga nabi ko ankunda lafa passé hari inkuru wavuze y'umuhungu mukundana abantu benshi nabonye bavuga ati ariko ntiyarakwiye kucaza kumaramaza umuhungu bakundana kuri kamera ujya muhungu naramaze kumuheba kamabikigongwe ubu tuvugana sinibuka n'izina giye c'est vrai ndamutelefone wumve basi ndamukatire wumva kuri kamera oya c'est vrai ubu tuvugana n'izina giye naryo nibuka nurakinisha umuhungu ashaka kwambara jaune rouge blanc noir n'umubarabara abantu batubona nka maramara no umuntu wamwemereye iki canke arafise tonoti dufise inketo kurya tu ukunda amafaranga canke ukunda urukundo uzi gitangaje naje gusanga ari umukozi w'umuntu ukora umuntu ako si bibi yaranjanye kwa siyo naranyereka tahose ni wanje mwiza wanje kumba umupeti n'umukozi w'umuntu aho rero naje kwimenyera yaguye manka amaze kugwa manka cyanda bimenya yego cyamba oblige yo kumbwa ati jewe sino kubakana no mubeshi nkawe gikuru no kugukatira cyenda mukatira biroroshe gukatira umuntu ukunda biroroshe nibisanzwe free nibisanzwe byo muhungara ashaka kwambara inuzenyi ibukare niteniza sport oya hona yambara nka bifesa kiva ruguru akiri muto yambara nka bifesa kiva ruguru akiva mu kayanza bifesa aje musirimu witonda aje murapere yaje yambaye ibintu by'ibikoti bya jaune hari birangima n'ibidatoka ku muhungu vraiment ariko none ivyo onya vyotuma ubuza umutima wawe kumukunda oyicyamba baje nuko yambeshe ko yikorera ko yikorera kumbe n'umukozi ramaze kugwa manka cyanda bimenya cyanda bimenya kandi narababaye gose ntushobora gukunda umuntu akorera abandi bantu cyane cyangwa ukunda abantu bafite amafaranga yabo yotuma danaza indagara mbisi ari iziwiwe wewe ukunda umuhungu atagira amafaranga wewe yotuma dandaza indagara mbisi akazagenda avuga zandagara wewe ukunda umuhungu atagira amahera ego hama mugaca mubaho gute ugaca wisiga iki agaca akora ugaca wisiga iki no kwisiga mukorogo no yigurira umukobwa yamenyereye amahera yokunda umukobwa umuhungu adafise amahera ega mu rukundo ni gufashanya n'amahera ngana gutumaze guha umuhungu ntubeshe yo kumufasha petete yahuye n'ikibazo canke byagenze gute amafaranga amaze guha umuhungu kwanda mukunda yahuye n'ikibazo ayo mafaranga yarangahe gabashi eri $20 $20 no kuvuga uno munsi nta n'ibihumbi 200 birimo nahaye umuhungu uwo muhungu yari inderero yari musaza wanje bamwita Jamari ayasigaye nohereza umuhungu ona biyemuga bisigami barabara harimo n'ibihungu hajyano no bishira cenga atami toilette cenga yaturira kubera je namahano heza umuhungu naho musaza wanje yagize ikibazo kiri serie ndumva imuko kubera ko umuhungu mukunda arashobora kumuhereza amahera kandi yahuye n'ikibazo no tumampfa singere ariko bakaguhereza amahera kuko mwikunda niko bimeze nega shano ega na Adam harakawe nabonye ryari kavuga ngo nijya nzoka niyaje kwa Eva imuzaniye amenya agaragara yarinze kumuhitunda
kwera inzoka ata amafaranga yari ifise yarinze kumutama igitunda yose yanze kumutama igitunda aho gane mwamage mutoroshe guhendwa ahubwo mwege pa rapport yo guhenda abahungu umukobwa rega umukobwa ameze kujya ko mwana iyo utashe sinzi we ko umuvyeyi iyo utashe atani imbombo tahani umwana ashira bizi katakuramutse nawe umukobwa umugabo ataguhaye uzi neza ugiye guhura na sheri wawe vraiment none wa muhungu wenda kubaza ugiye guhura na sheri wawe ni wamusukishije afise igisuko gishasha namuzi wamuguriye nakyo kimwe wamuhaye ni wamugaburiye mugahura ukaruhuna musaba sexe wowe ukomeye neza umutwe wewe ubuzi ko iyo mitahe yavuye nugi kurusa urukundo none iyo mitahe rero abatanze ayo mafaranga kugira ngo uwo mukobwa ababigizemo uruhare kugira ngo umukobwa ase neza wowe ukiyuza uje kurya umusomo utavomeye gusa hawo ngo batamara maranani kazomva umuhungu aragutelefone ngalo sheri niwe tujane ngo muri gym iki niki yerere umukobwa gacaza afise dread za 500 ni kola nziza akabodi keza ikirato ciza nk'iki ciwanje mwakibonye guys sinabi kabisa mwakibonye sinabi wewe wa muhungu we guys mukirabe vraiment arakino kirato sinabi rero akosa ko amahera yo mu diaspora wa muhungu ukiyuza ngo uje kurya ibirungo wewe woje kurya ibirungo umutayi washizemo no wangaye none ubu bintu byose ni ndone none oya ni wabona umukobwa mukundanye asa neza nuzo bimviye ko vyadukije iko nyene haba hari undi mugabo biri behind ariko arashiramo imiti ariko ashanga imitahe nawe ugacuza ngo uje kurya ibyo urya nyakurya uburozi hari abahungu benshi barahendwa rero ko tubona abakobwa benshi basa neza ngaha mu gisagara mu gihe usanga bakunda n'abahungu atanabakazi ku muri bahema fanike tuvugana ukuri okay nidufatiye kuri je ko agende musingo mada ndafise ibintu nkora sivyo ndanagaburira n'umwana ndamutonze reka dufate ku mukobwa nyene ari mu nzu biri simple nyene ibyose ndariha reka dufate ku mukobwa ari mu nzu yibeshejeho atakaza urumva abana bavyeyi nakaza afise arahuko nyene hanige usanga n'umunyeshure birashika cyo usanga yarahejeje ari icaye sivyo murakundanye umukobwa yisiga mukorogo yari yambije arera kunzo yayitukuje urumva umukobwa misi yose aje kuraba akirihira dufate nk'aka déplacement kamuzana iyo taxi cyangwa imoto iyo taxi cyangwa imoto umukobwa afise diredi zizimvye meshi zo zirazimbutse gusa ubu ngwara usigara meshi zizimvye wangu zirazimvye cyane ubu by'abakobwa ni birazimvye igisuko ku mutwe cha 200 aho mvuze cha make extra cha make cyuma majana 2 yo 200 none mendevre nangahe none kugusuka nangahe gusuka igisuko ibiki ukoza mu mutwe none umva arangahe umushasi kugira tretema imbere ko bawusuka duhore 200 ni make sivyo wowe ukiyuza umubonye umukobwa araberewe utangiye kuzura fuha ngo sheri nguni ndari mu telefone yawe sheri man byo ni wowe bivuga nkande izo nguvu zikurahe kubera n'umuntu mukunda ntafise urusha gukora ba telefone yawe nigikunda yarayiguze mu gihe ari we yayiguze aho ni bon je yarayiguze cyane ndera kate simu shasha nkamushira kuri profile turavuganira ko yo nuzenye nyene ku iyo phone yiwe nyene tugiye guhura yibona no kuri ekara telefone niwe abariko na undi muntu abariko no umuntu akwatse telefone nkande uyigura yagutereye mwangahe yarayiguze agacaza kugucekinga akagucunguka menga yarakuvyaye kijya mpeti naramuhevye vraiment wewe ushira imbere urukundo cyangwa ushira imbere amafaranga je nshira imbere urukundo ruwe umva warahevye maskini neje nzakunda n'umuntu ambesha kubera iki ashobora kuba yaguhenze kugira ngo ashobore kugutsindira umutima wawe umutima wanje kutsindira umutima wanje ko amaze guhagarara wabaye nk'uwapanira vine Labronze mubari nk'umuntu akubona akavuga ati wawe umukobwa ni mwiza icompema Imana ikamumpezagiza nkamushira mu rugo oya byo mu rugo navyo ndimwe bahungu mwitonde mu rugo je nsubire mu gisirikare je ndasara ega kuja mu rugo nimwe kuja mu gisirikare hari umuhungu yo gukunda akagutetesha ega kuja mu rugo nimwe kuja mu gisirikare oya si bose ubwo wanyu gwari gisirikare ifreshero rufise kiri umusore ndufise ubu yahabwo jubuza ararenzeko
ubona nziza cyane gose nuko arongoye umudeo mwiza nyene aguma ko bebesha none nawe nkuba ari umuntu avuga ati jewe vraiment uyu mukobwa ndabona ko no mushira mu rugo nkamukunda umuntu ashaka kushira mu rugo abimbarire gusa je sindi serie vraiment mama je sindi serie ndafise umwanya jewe wo gusubira mu gisirikare nenda kubaza ikibazo Franike nk'ubo wobura umusirikare waramaze kuba umukoloneli bagashaka kubwira ngo usubire mu ishamba wori subiramo ubusara icyo kunda hayo warasohotse nyene namahigwe na make yo gusubira mu rugo ufise gusubira mu rugo jewe ndasara jewe imyaka yawe yose ufise imyaka ingahe yo Kenshi mfise anife 10 ryari ejo happy birthday thanks nzokwije imyaka ingahe abahabaranga batanu bazaba basohokanye Chari umwe azoba ari papa uwundi ari tonto uwundi ari grand frère uwundi usafara gufetera anniversaire ati umwana w'umuryango tumugire kuri urubanza kumbe bose ni baba nabahabara bazoshake bibwirane niko na gahunda mfise bazoshake bibwirane birabaye anife yaheze ntari bindi Labronze gute umukobwa mwiza nka wewe yitwara muri ubwo buryo sukwica kazoza kanje karapfuye je nakazoza ngifise vraiment nakazoza ngifise kubera ntiwizera Imana ndayizeye none wizera ko Imana ishobora guhindurira amateka acakira birahezagiye kukazuba center kwa Jean Claude ago Jean Claude nabazomutukasha nakazi ki Jean Claude akaratsigwa nijyanda kiba kiberewe nikibajo je ndagikunda sana nuko abantu gusaba bamugwanya nyene bamwanga niko abakozi b'Imana benshi barabagwanya Jean Claude yambwiye ati yamanuriye ati uyu mwaka nyene ndategetse yategetse tegereza kujibura imizina rya Yesu my daughter uyu mwaka ninajayo guys buno buhanuzi mubwandika ahantu ego vraiment mutajazo barimo benshi my daughter uyu mwaka nyene akira visa mizina rya Yesu akira visa bure waratakiye vita yo niyo mva none atari ikizere cyakazoza none oya je nagenda ndana kimwe gikuru gusa nuko mwo mwanya yarandemesheje umutima nabindi je nibwo barambeshe nana kimwe ko umutima wanje wararemye mu mana basi je Kenshi nkunda kuja gusenga umutima wabyimbye fisi ibibazo byinshi ngomba guturika urumva enshi mbona umuntu andemesha nibwo barumwesikoro biramureba gikuru gusa nuko umutima wanje bo waruhutseko okay niki bihe bintu bibiri bituma mva ko kazoza kawe kamaze gupfa icyambere nuko icyambere cyaho uvanga abana sinshaka kuvanga abana icya kabiri sinshaka gusubira kandi kurya mugabo umva ngaho cya wumva ko nyene muri single mother nashaka muri single mother nzicara ndi umwana wanje oya nago nzo slay queen umukobwa nkwiza yotaye yobandanya guti vyimba mu gihe atamafaranga y'abagabo menshi wakira aba diaspora ni bon aho ngaha mu gihugu gusa guys je CHIMAMANDA nzomurya Amahera cyenda nayabereka CHIMAMANDA n'Amahera wo murya ndabereke kari indaya CHIMAMANDA n'Amahera wo murya mane yanje nzomurya Amahera ndabereke kari indaya cyenda ndayabereka sindana yivuze no kwisha media azobibona yibaze mu blague kandi nzone yamurya she muhinzira urafuse amageri yo kurya Amahera abagabo namaye CHIMAMANDA garoroshe kirakunda keya rero gute yo CHIMAMANDA kunda keya CHIMAMANDA bakubaganda kuri apere n'inkonda zirarekera uramwisha oya nuko ukimane nutumu telefone oya niyo kwitaba CHIMAMANDA yo kwitaba CHIMAMANDA niyo kwitaba yo yumvishe kaye Labronze urafuse nimero y'umuhamagara kaye yanje yonye niramuhabura akumva no kugwara umutima yogwara aha ugize icunyibutsa kwijanye na taye hari abantu benshi bagoponze ngo amataye uri kurerekana ivyo bintu sivyo uraba ingene imeze usanga ari mwege magenda kugisha surgery muvyo kutuma mugira taye nivyo canke sivyo guys je ni karemano vraiment aho hari nta kintu kimwe wongerejeko nta kintu kimwe wongerejeko jewe ni karemano oya CHIMAMANDA cyafuha nago ndamwerekanira taye ni yiwe aha voila none siko yavuze
ega niko yavuze aha niko yavuze ngo kano gashano ngo karirata ugashaka ega cyaca inbox aranyandikira ibintu ngo byo kuzirekana amatayi ngo sindabiko afuha gute arafuha ubwo nta migenderanire migeze kwa mufitanye Chimamanda basi aramfuhira mani aramfuhira kaje ga plantene nashizeko karamubabaje kwangu nabikunda nakunda imishatsi isa kurya ngo umenga ngo nimbeba yaguye mu mazi aramfuhira sana vraiment pole sana asante sana pole sana mtoto wetu ukunda na Chimamanda no kurya umutima menyo re muri make manaze gukundana oya je naramwansi nari gutura nk'umuntu afise amahera wiwe kandi ukunda amahera ujya safisa yahe kagurisha za wakera ariko arakora muri Amerika arakora kenshi agurisha wakera hari umusura mubura kuri connection niba akora ega arakora hari umusura mubura ku murongo abantu bari hanze yamaze kumenyera akarere kiwe sipaka bure kuri connection acuruza wakera nakaza afise nizo bituma tunga umuryango none na Facebook hari kindi mwabakobwa umukobwa dohaci wakera Chimamanda umukobwa usagweza wakera Chimamanda nakazi kiwe je sindabari baza umva arafata wakera yawe akayimarana nk'imyaka 2 hama gacha postinga rero hazigiye kinini waravyibagiye ukibaza ngo ninuzenyi ngo byaribagiranye kumbe cha postinga nk'ubure nuzenyi mukakoresha umwanya yo magika nyamuji hage ndazi niba afite imigenderanya Chimamanda hage yaramuhaye wakera bizorangira yishize hanze koshi mwana nuzenyi Chimamanda nikibwa vraiment bizorangira yishize hanze yes mu gusozera ikiganiro cacu uno munsi hari ingo nyinshi kumbure zishashe zako zirubakwa ariko kandi hari na mwebwe mwaciye mu ngo mubona ibibi vyaha wibaza yuko ari igiki gituma ingo nyinshi zisambuka abagabo nibo bafise mu ruhara rwinshi canke n'abagore mu bifise mu ruhara abagabo nibo bafise amakosa menshi gute kandi abagabo gute kandi bafise amakosa kubera umugabo ashaka kurongora mu mutwe niyumvire ko yarongoye aguma ashaka kwigira umusore urumva aguma arondera baba ex wiwe baganira agira gutaja guhonga hari nk'umuhungu araho umugenzi yararongoye ariko imisi yose usanga ari kumwe n'umu ex hari gihe umu ex amuhenda umugore wawe kare twahuye andaba nabi wowe uri umugore uri mu nzu uzibona umugabo atasha ahita gukubita utazi kosa wakoze kumbe ex yadometse kaza wumva sheri je shaka umugore wawe mukubite ajya arandaba nabi umwono ni sura ahita kubita none ex nawe afite jambo sheri shaka uyu munsi wawe umugaburira ibijumbu tuyakurya mugore amanyama yohera umugabo azatanga rasiyo y'ikijumbu mukabari baza barya inyama amakosa yose ari ku bagabo umugore ni nk'umwana mutoye umugore honyine wamukore ko twamba ati bebe sorry yo ako kantu konyene biba biheze uramaze kurya amafaranga y'umugabo kandi uzi yuko muhira iwiwe adafite imibereho myiza n'umugore wiwe ego ndamaze kuyarya tavure ego hari situation imeze gute icyo gi baba bashwanye nyene kashiza guhoza umutima agashamba ati ingo twicara ahantu tuganira umutima wanje uruhuke tukicara tukaganira kuganira vyonyene oya ego kuganira byo guys kuganira byonyene ibiyago ego uri umuganga w'abagabo niko mere wanje yanutse ambwiye mere wanje n'umusazi yaretse ambwira ngo warigize umuganga w'abagabo ngibikindi mere karanuka sana mino misi ndi mu biyasho byinshi oya bya mere ega mere ashikiye umukwe wiwe none habwe hagushikira umukwe wewe gute yari $10,000 arabesha zo yatapika kubera ikino numva utamuteye none umva utamushize mu kaga urumva utamushize mu kaga gusa naramuvyari inkwano baradisubiza oya bazotora umwana wabo nese nabavyari inkwano nayo ega ntiyarakeneye umwana yarakeneye wewe azotora umwana wiwe yarakeneye wewe azotora umwana wiwe amukoshe tuvane ko hari bindi cyangwa buri hene n'ikiziriko abure vyose nazonkurahe mu Burundi ni nyabagendwa nahazonkura mani yes uno munsi niwe butumwa utanga ku bakobwa uno munsi kumbure bariko baragendera mu buzima
ugasanga bariko bashukwa n'abagabo bafise ingo zabo. Wa mukobwa ugendana n'umugabo w'abandi n'ukuri kw'Imana sindakubeshe bizokugaruka. Bibiliya ivuga ngo ibihe tanga bindwi. Aha. None nawe ko nzu bikora. Waje ntago ndabikora. Bajya abagabo nawe ariko uravuga. Umvute. Cyangwa ubikora n'undi mutima wowe ntabari umutima wo kubasahura. Umugabo tugendana abivuge muri comment. Cyangwa n'ubu uriko urabasahura ubikorana umutima wo kugira ngo baruhure. Umugabo tugendana. None ubaruhura gute? Na mugabo je tugendana rega. Je nirukana abasore gusa. Abasore nabo uri kurabica kuko nakazoza kabo barabona. Bazokabona ari nesi gashayiga ni sakara. Gute yoronka akazoza keza muri kumwe kandi ucuguma umujana mu bindi bintu. Umusore. Kwanza je ngomba kuba single kwera. Ibintu by'inkundo tubireke. Navyo bizogufasha. Ibintu by'inkundo tubireke mani twabihebeye abahindi. None. Yo banirukana abagabo Franiki wo ukuntu usa twarakundanye. Kwanza nohera kwa Juste Gael. Tugakundana. Kubera niwe kimurondera ingo z'abandi kandi. Gael ni kibaji yaravyibushe yarabaye neza urya mugore yaramugize neza. Umvise utanguye kwifuza umugabo w'abandi. Oya Juste Gael umvise utanguye kwifuza umugabo w'abandi. Kandi kwifuza ni icaha. Gael yaravyibushe we. Cyarabaye neza cyarabaye kibaji. Imana irike yamukoreramo kugira ngo babane neza. Ibaze ucuza kwinjiramo ntumva kuzo cyutuma ubwo burugenda nawe. Gael merutse kumurya Amahera. Nukuri kw'Imana iri mwijuru nukuri. Ntumubeshira ntumumenera amabanga. Nukuri kw'Imana yaranguriye inyama. Aha bifite nibisanzwe uno mugenzura mu. Nibindi bizoza Gael. Oya afite urugo rwiza. Afite urugo rwiza ntukinjire mu ngo z'abandi. Ujya mugura gasamara gato gusa. Cyatumusamira mu kirere. Imana nayo iri hagati y'ingo nziza. Kugira ngo ibakomeze ibarinde abantu nka bamwe. Usire ka ingo nziza. Usire ka urugo rwiza. Ego. Sinibaza. Urugo rwiza ubibonera ku mugabo, ukacubibona no ku mugore. Ni nkuko uri kuratanga izo feedback ati kabisa narabonye ko ari sawa. Ni kubera ko umugore wiwe aragerageza kugira ngo urugo rukomeze gusa neza. Voilà. Hari gihe yo ntwara. Akujana. Ari seriye kushira mu rugo. Oya ntico ukunda. Yes, ngenda bashimije cyane gose mugemeze badugurikanye kuva ku ntango gushaka kumera. Mumvise yuko urukundo rwasaje umukobwa w'abandi agomba gusambuza ingo z'abandi. Ariko Imana irari kugira ngo irinde ingo z'abakiri bato n'umunsi kugira ngo zubakwe neza. Muri komante muraza kutubwira icyumviro cyanyu. Asante sana.